Ngira rero ego jewe kera ego nkiri mu mashuri yisumbuye mu mwaka w'indwi icigwa ca mbere twahereyeko kwari kurwanya ingene urwaruka rwose ruhumbira ibisagara. ego Ico gihe ndibuka n'indirimbo zaca ku maradiyo bavuga bararuhiga yataye itongo agenda mu gisagara. ego None kw'ico gihe twebwe twiga yuko ari ukurwanya ego abava ruguru rwaruka cane cane rumanuka mu gisagara. ego None ubu mbonye umunyagisagara nawe yaduze vyakujemwo gute? nyene icubahiro je naricaye hamwe ndiyumvira ndabona ati ni vy'ukuri izina mutima mu gihugu c'u Burundi rirazwi cane. Ico gihe nari fise ubushobozi bwo gushobora kwinjiza nk'imiliyoni 8 ku kwezi, vyabuze nkinjiza miliyoni 5, ariko ndavuga ati naho aho ca hose bamenya izina riranyaruka guhera, mbega nzobaho gute? Niho mu nyuma naronka akazi ndaja gukora, ariko ndaraba umushahara bampa ndabona ni sawa, ariko ndacara umujene. Maze gushira umukenyezi wanje mu nzu avyara umwana wa mbere, ndabona pampers ngene zimvye, ndabona ngene umusururu zimvye, ndavuga teka. Mu nyuma ndakurikirana ibiganiro ugwaruka mukunda kurugirisha mu rutera intege, ndiyumvira ndavuga ati none nyane icubahiro mukuru wacu w'igihugu ciza c'u Burundi ku mabanga afise n'umwanya muto afise ararima, none jewe nije noguma nicaye mu gisagara gusa? Teka reka naje nduke. Naguma ndabamenyeshe ko muri mu bantu ba mbere nigira ko icitegererezo, cavuga ati reka ndime nanje rero. None ko bihomba warabanje uraza kuraba abandi ingene bahonze kugira ngo wumve ko nawe utazohomba. Mu burimyi urgitangura ego kubera gusitura umushike ego biragoye, bitwara n'uburyo bunini ego ukabona kumenga uracitse intege ku buryo wobiheba. Ko naje ndibuka nk'ibitangura hari igihe nahomvye nk'inshuro zishika 4 haraho izuba ryaka, ahandi naho ngasanga imbeba zabiriye. Narigeze kuri mu murima w'ibijumbu, imbeba zica munsi zirabirya, ntavyo nimbuye. Hanyuma nshavuga nti kuva ubu nzopfuma suma ndabihevye. Hariho umurimyi umwe yanyumvise, hanyuma acavuga ngo uwo mugabo ni wahe, ngo umurimyi ni nk'umuvyeyi. Umuvyeyi abuze ntaca aheba. Ndavyumva naje ndatwenga, muga mu nyuma saga vyasubiye kufata, ndasubiye kurima. Wewe ari kiragushikira ngo wumve ko ucika inkoko, warabanje caye kwigira ku bandi uti bagize ingorane sinzo ndayigire. Ubwa mbere narimye 2 hectare muri projet y'Ikajonda, hano nari nshoboye gukota ibiraya, ndabirimye biracikiririrwa gushika naho ndonka itoni 3 n'ibira 900. Ihangare ndabitwayemo navyo nyene bica birabora, ndicara ndicurikira ndavuga ati mbega mana bizogenda gute? Numva neza ko intege zicitse, ariko naho nyene ndakomeza, naho nyene ndima hegitari 2 nazo nyene zirononekara, ariko ndavuga ati ko biri kose ntegerezwa kubandanya kuko ahantu hariho umugisha. Nde mutima oui umuntu yoguha imiliyoni 50. ego muvyeyi ati ntuzupfe urimye. ego muvyeyi uri nawe akacaguha itago hegitari 5. ego muvyeyi notora itongo hegitari 5. kubera iki? Kubera ko iryo tongo impu umwimbu nguma nimbura buri gihe, ariko amafaranga arahera. None imiliyoni 50 ego muvyeyi nta kuntu washaka gukora ntizihere? Uri umwana w'umwete utine naguza akazi, je ndabona yuko imiliyoni 50 woba ari umushinge w'ubuzima bwanje. Mugabo urumva wewe wahisemo yuko imiliyoni 50 itongo niryo ari umutahe ukomeye. Ego iryo tongo ego ni nk'inka wa mukama. Ego itongo iyo rikingiye usomye mu ijambo ry'Imana, ego umutahe Imana yahaye umuntu samahera aje mu nyuma. Ego umutahe Imana yahaye umuntu ni wenyene bene itongo. Ego amahera umva aje mu nyuma nibiguruka, kandi urazi umuntu afise amahera
mbe urabona urukundo ugira iyo ufise amahera yego wicaye mu kabara uvuga ngo nawe nibaguhentutse yego cyane ukaza kubibwira byaheze kera yego urumva rero itongo yego ni umutahe Imana yatanze yego nico gituma ivuga iti curi bungabunga yego we ngaho wambwiye ko watwawe yego wari wasamaye vyageze gute sinasamaye nyene icubahiro twarateragiye tuteragira uyu nk'uyu munsi bukeye imvura iragwa ishitwara nka hegitare zibiri z'imbuto ndavuga ati naho biruko simpeba subira ngura iyindi mbuto ikibiriraho subira ndatera none ubutari wasamaye imvura yabitwaye gute hariho ahantu hinjiriye imvovo hariya kuko imikobeko yavuye mu yindi ndimo ishitana izanje ariko twe twari twakingiye turaterana n'imbingo ku ruhande bimwe mvuze rero byo kubungabungisa yego mpara ndabivuga iyo umwe aciye imiserege uwundi ntayice ni nka kujya kwigwara yakorera yego umwe agize isuku iwe abandi babara ntagire ugira isuku ntikibuza gukorera ibafata yego n'imiserege uciye umuserege wenyene ntikibuza kutwagwa kuko inkokuri zoza ikomeye cyane icitwara abeje nico gituma twaba duhimiriza yuko umuserege twogira imiserege ifatanye hose ku buryo atamazi namwe ashobora kumanuka hepfo kuva hejuru ku mutumba gushika ku mwonga amazi agendera nyengetera urumva rero kubungabunga isi aho wacibona yuko ari nkeneko yego ngamurakarere none wacibigisha ko uciye ubwenge hariho abantu bagendera ngaha abanjeniyeri agronome communale baragendeye ngaha nkabahanuza kuko shobora kugira projet ingana nk'uku ntari kumwe n'abaserukira uburimyi mu commune canke mu ntara barahashitse baravuga ati nukuri indimo yawe wayiteguriye neza kuko sanzwe nkorana n'abanjeniyeri agronome bavyize babinonosoye barabibona n'abene gihugu baza gukorera ngaha baravuga yuko hari ibintu vyinshi bariko bahigira ngaha muri kano karere batari bwabone kuko ngaha mu bituma twaje gukorera ngaha dukora uburimyi bwa kijambere hariho ibintu bimaze kuboneka ngaha mu Burundi kuva rutanguye guhimiriza mu mugambi w'uburimyi n'ubworozi yego kera hari imigwi ibiri y'abantu hariho banyarucari n'abakire abakire bavuga ngo wize wese ababaye umukire none ubu ndiko ndaraba imyidogo iri mu bantu bijanye n'ubukene iri mu bahora bitwa bakire yego kandi we muragenda na benshi kuko babivuga wumva bamwe bahora bitwa nyarucari nabo yego ubu imyidogo n'ibiki ubwo ruhigi wewe ubona gwahindukiye gute aho ibintu bicurika uwahora ari umukire akaba ariwe yidoga ko akenye uwahora nawe yitwa nyarucari nawe ugasanga niwe asigaye yicara muri VIP yego nyene icubahiro ubwo ruhigi gwahindukiye mu gihe abantu benshi batanguye kwizera impapuro cane kurusha umwete n'ubwira n'ibikorwa by'amaboko je mutima narize nize banque et assurance ariko inyuma yaho ntitanguye ino projet abantu benshi barantwenze ngo nta muntu yize ashobora kuja kurima hari n'abagenzi bamvuyeko nguri kijuju abakiri bato bavuga ngo urumubono uko bono wewe ngo ushobora kuva mu kanyosha uduge hariya mwishinga aho umuntu agutelefona ntagutora uri kurarima haje uri kurima iki we mutima umaze kumenyekana umaze gutwenzanye n'icyubahiro uracarima wewe mwegera umubwira guha amahera menshi witagatire ndababwira ati umukuru w'igihugu twe ntiyatureze ngo turere amaboko yatureze ko twebwe dutegerezwa gukora tugatanga akazi apana gusaba akazi je nikuye mu kazi murabizi ndavuga ati umuriyoni n'inusu naronka jewe ndawuvuyemwo ngiye kurima buke buke bizoza ariko ubwa mbere urahungabananye n'icubahiro ukivuye mu kazi imireto waho rugimanzi kakuvamwe ndavuga ati none ibintu biki kandi we waravyibushe cyane mutima muvyeyi narimvyibushe irase mu kuyifunga n'abantu batanu bayifunga na mezuku ndavuga ati bana nyongera inkomezi none warahomvye cyane ntiwahomvye narungutse kuko ubu ndashobora kwiruka ibirometero 12 mu munota umwe Agoto tuzanira ikidari ndumva muri Jeux Olympiques zikurikira Afraside niyo saba yambwiye nukuri buje mu bintu byo kwiruka noca nta namubwiye to umwana mutoya none kabuti wawe ko watwenza abantu aho twabereye nturantwenza ariko oya vyamaze kuba aho twabaniye je mbona utarantwenza imbavu ko zitarushe nyene cyubahiro ndazi neza ko webwe mukunda gwaruka rukora
mu bindi byatumye jewe mvuga ati reka nkore naravuze ati reka nkore kubera ko ubukene bwari bundembeje muhira nyene icubahiro abakobwa bo mu gisagara baragumukanye n'icubahiro kuko nagoma ndababwire ikintu cyame na mbere bafatira ko barura amamverope babaye kuri mariage nyene icubahiro twadidanye ijoro ryose ambwira ati harimwe amadolari none arihe turacakirana na mpaka ubwo ni kuvuga ubukene bwaramfashe hamwe ndavuga ati none ibi ni biki hamwe uyo n'umuntu muramukije uzamva kubwira ngo sondagiye ngo nta kimwe fise kweri ku bukene bwari bwamaze no kuza mu maso burafata none ubu mbonye ntubona ko konte yuzuye nyene cyubahira uwo muntu aje kuramutsa uramwugururira muga kiyagihe nibaza ko wacuhunga nacamunga navuga nabi wabona umukenyezi baje nashaka babwira ati babwire yuko atariho turi gusenga kubera ubukene nuko tari bwaronke umwana acaja kuvuga ngo papa avuze ngo sihari nawe ntiyari bwakure ubu yo gutabara ati ngo papa avuze ngo sihari oya kubera waramaze nawe kumera neza uje kuramutsa uravuga uti ubu nanje aza gutavuga ko avuye kwa mutima ntabwo bangira ubu n'uzanye inkoko ndamubwire yibaga agenda yiriye kigice kuko ndazoro ahandi bacuvuga ngo itahire sigara ndimenya naca ndabukuru ndamuhenda kugira ngo ayisige nzoyige gatatu yego reka mutima hari akantu wari wavuze uti wararavye gusiga izina yego umurimyi kabisa urabona yuko ashaka kuvuga ati jewe ku burimyi bwanje nzosiga izina birashoboka cyane nk'ubu ushoboye kuraba yo societe yadise ya Kanoverija ndabona neza ko nzosiga izina kubera ko mu Burundi hari abantu benshi barima mugabo badashobora kwimbura ibintu byinshi barima ivyo bafungura uno munsi nk'ubu ndaza kuvuga ati turakuyemo imbuto turazibitse ibindi bigiye ku isoko shaka gukora uburimi gushika ku rugezo ikiro c'ibiraki zoja ku gihumbi kandi ico ndavyizigiye haba Imana yontera iteka nkaronka amatongo menshi ndima shaka kurima gushika ku rwego ikiro c'ibiraya kija ku mafaranga igihumbi kandi bizokunda hariho umugambi turiko turigishanya na Izabo burya iterambere ry'igihugu subushikiranganje buza gukora nta bene igihugu bakora rero muri Izabo turiko turanaba yuko hoboneka abagwizatunga bo mu burimyi bashobora kubaka zanzu barimamwo amasere kuko kugira ngo imbuto ibe nyinshi hateza kuboneka abarima kuva kuri kakandi kavuye muri laboratoire bakagenda gushika bashaka kuri prebase kugira ikiro kizayigugwe amahera washaka ari munsi y'igihumbi kuko uzosanga tuca tubishora hanze kugira ngo vyorohe nuko abene gihugu bazosigara barimye amabaze batazosubira kubirima baca bashora no kuvuga yuko abo bagwiza mbuto bukuri nabazo bashikaho bagira ama prebase bagaca bahabene gihugu bajya abandi bagwiza mbuto bato ku buryo rero amabaze uyateye udasubira kuvuga ngo bandanye urima kuko umwimbu ucugabanuka ubona tuzoronka abagwiza tunga n'imiburi twashaka yuko nk'intara igira nk'abagwiza tunga na batanu intara imwe mu ntara zirima ibiraya urazita rimwe ibiraya intara ya Bujumbura ifise igice barimo ibiraya mu kiyaya gusa batarimo ibiraya ubu harabonetse imbuto ya Kirundo nukuvuga ishobora kuba ahantu hashushe turashobora kuzoronka abagwiza tunga n'imiburi basi duhere ku bagwiza tunga 10 bemera kubaka amasere wewe ubona hari abazovyemera ko abize ndabona ko menga kenshi baratinya nyane cubahiro umugambi wo kurima irima ry'ubu riragoye risaba amahera menshi nkora nsemerera mu ma-interview menshi nkora kuko jewe nkora interview mfite ico ngomba gushikiriza igihugu c'u Burundi bivanye n'igisata ndiko ndajamwo maze kwivuga icuro nyinshi ibi bihugu vya Amerika wumva vyateye imbere harima nk'ibice 2 kwijana mugabo ugasanga ivyo bice 2 bigaburira igihugu cose bikaronka n'ifashanyo y'ibindi bihugu bitarima ku rwego rushimishije kwe uno munsi mu bagwiza tunga dufise bo bifata nkama bakabona neza ko ari umugambi w'igihugu kuko kurimba nka 5 hectare ahandi ukarima 10 ahandi 15 n'umutima wo gukunda igihugu kuko ntubu uri kurarima ivyo bika wenyene none nk'ibi biraya je no bifungura n'umugore n'abana babiri rero hamwe bo bishiramwo inguvu bakabona neza ko kurima bo bikora kubw'ineza y'igihugu coca kija mu mahoro mu vyerekanye no gufungura rero nibabishiremo inguvu je ngerageje kubiraba nari nababwiye no mu ma-interview nibazana amahera bayashire muri societe ya Kanovera twebwe twirimire kuko niwo mwanya dufise ariko kuvyerekeye kubaronka barimwo nibajijuke baze babikore
bareka ubwoba bakoresha amahera tugaburira igihugu. Uravye muri Amerika iburaya Ego abarima usanga bafise amahegitare menshi cyane. Ego ico ito barimisha amashini kuko burya twebwe dufavuga ngo turiko turigana ntituzi n'ivyo twigana ivyo ari byo. Ora twebwe ni igihugu gitoyi kirimo abantu benshi ariko abo bantu bakunda kurima. Novuga nti twebwe turafise ico twisangije mu gihugu cy'u Burundi. Turabantu turi kwisi cyane cyane umutima wacu wose uri kwisi uruzurabe n'imanza nyinshi dufise mu Burundi n'imanza z'amatongo. Rero umwe wese afise ako gato kuko mu gihugu umwe gihugu wese ategerezwa kuronka ahaba. Rero kugira ngo uzuvuge ngo urose hectare igihumbi nka kujya ko muri Amerika hectare 500 ibintu bigoye cyane ariko birashoboka. Nk'ubu dutanguye kurima muri ziryanzo jewe ndasanzwe nza nabitanguye ndarima itomate ibiraya naratanguye navyo nyene n'ubu turiko turakorana na Izabo turako twokungura umwimbu ndarima n'imboga mbere urashobora kurima imboga muri ziryanzo umwimbu ca wiyongera cyane abantu benshi navyo bazi bosanzwe ndima n'ibizinu izino vyo nazibirimwa mu nzu nyene urashobora kubona ingene mu nzu ipima nk'imetero 10 ku 20 ishobora kuvamo miliyoni n'amamiliyoni kandi arakantu kare gatoya. Rero uyu mugambi turiyumvira no guteranya amatongo kuko abantu babarimye nibaze bariyumvira marandaba nko mu ntara bamaze kuvyumva ivyo gushira hamwe amatongo ni Kayanza. Kera mu Kayanza bavuga ngo dutongo ni dutongo amatongo yaraza hari ivyo ruka kuva kwiraga kubera baragiye guteranya amatongo baca amatongo araguka bica vyoro mwarimu w'indimo kwigisha bica vyoro baterera rimwe ingwara igwa ihaje ingwara bayivurira hamwe gakunda. Nico rero nibaza yuko barakwiye gutangura kuvyigishanya. Narabonye hari amaparuwasi ataye kuvyigisha nk'Ikarusi mu Gihogazi. Narabonye aho iparuwasi yigisha bari impande yayo bakarimira rimwe ibigori ugasaba bimeze neza. Rero abantu niba bashaka gushira umutahe nkuko bivuze nugushi umutahe urawuzana nyene ntega ntivyizana none nko wevuze uti bazane umutahe mwisi ya Kanovera bare yashira hamwe ubwa mbere yishira hamwe ryawe rifise abantu bangana irishira hamwe ni shira hamwe rifise abantu benshi tuko turakorana hariho n'abapartenaire badufasha badushikira badufata kuboko ati ehekora nta bantu barazana mu mutata ari mwebwe nyene hari nk'abantu bamaze kuzana imitaye badushikira abaduha impanuro ngo ndavuga Dr Bosco gira uko ishaka nawe nyene uyu mugamba arawumva cyane harimo BBCI uhora dufasha nawe nyene bakadushikira abanyamitaye none ni bangana turi babiri muri babiri yego ubundi yoza n'umutaye mwo mwakira turashobora kumwakira kuko ni ku neza y'igihugu kuko catwongereza ibikorwa ko nk'ubu turafise projet yo kurima tournesol nga mu gihugu cy'u Burundi twongereza umwimbo urumva turacakina abantu benshi bashiramwe amahera kugira ngo twungure igikorwa kibe kinini kugira umuntu abe munyamutahe n'imibore we ashira mwangara uno mwanya hariho abantu bashobora kubitwigira bakaraba turavye ngene bimeze umutahe uri muri society ya Kanovera hoja mwiki mushobora kugura ama action mugashiramo kugira ngo tubandanye gushika kuri iyo ni mwe maravyiga kirikare ko hejeje kubahamagara bamuriga muti actionist yego amukombozi hajya gacavuga ati jewe ndashizeho ama action 20 wanje yego nyene cuba acazana nibaze kuko ibindi ko ndabivuga ari hundi numvise mugwaruka umwarakanuye yego umwe arima ibibonabona yitwa ngiki hari uri mibonobono nawe yavuze ati nibazane abantu b'ibinebwe nafate ajya mahera wahuruja kuninywesha henekene wiba wicaye kwikonwa uyazane ushiremwe umutahe hamwe nawe uvuga uti nanje nzohembwa nafise umutahe hari ya mwisi ya Kanovera cyane kurujya ari mibonobono nabandi bafise andi mashira hamwe abantu bashaka gushaka imitahe akaguma akora ivyiwe mugazi yuko hari ikintu kiriko kirakogwa ivyo byose rero hamwe wewe kutanguye kuzura hamagara utizana imitahe bari nibumve yuko bashaka imitahe hanyuma twese niho muzanye imitahe musabe ni nk'ingufu mushize hamwe umwimbu uca munini cyane
none rero namwe bwe no kubandanya murondera biharure neza twebwe iwacu uwuzanye umutahe umwe akishimwe naya agaca amenya ati hajya noshirayo bica bigenda neza. Naraganiye n'umugwiza atunga Sioni ndamubwira projet fisa arambwira ati iyo projet yawe ni nziza tuzoroba dufata umwanya tukiyageko. Rero barakwiye kuzana amahera tugakora tugateza imbere imye kuko ngaho ugiye kubiraba ntituriko iki gisata nikiriko kirakomera cyane ko abantu benshi bibaza yuko umuntu arima n'umuntu akenye n'umuntu atize. Ico gicumviro turakwiye kugihindura mu gihugu cy'u Burundi bakamenya yuko turimye dufasha igihugu tugafasha n'abene igihugu bakaronka ibintu ku giciro ciza kuko turimye turi benshi umwimbu uraduga abene igihugu bakabaho neza. Ivyo urazi ivyo twigeze kuvuga mu 2021 igihe twagira umwiherero wo gwaruka rufise amashuri menshi yego twaravuze ko dukeneye muri uwo mugambi wo kurwanya ubukene nk'inteko zo kurwanya ubukene yego inteko zo kurwanya ubukene rero ziragira ho commandema yego ho commandema fata yuko hariho komanda supreme kizigenza w'inteko zo kurwanya ubukene nawe acagira hasi hariho ubushikiranganje bukamanuka ariko turakeneye abantu abize amashuri maremare cyane abadogiteri bakwiye kwitwa abagenero hagaca haba n'abandi ba officier supérieur hakaba ba officier subalterne no kuvuga nk'umuntu yize atashitse muri kaminuza urumva ko ari ameze nk'umusuzi office hariho undi nawe atagize n'amahirwe kuja ku ntebe y'ishuri ujya nawe acaba mu troupe kuko nta numwe ateza gusigara inyuma adakoze. Iki kintu rero nkamwe mwatanguye mu bisanzwe iyo societe yanyu mwaca muvuga muti twebwe turafise ibatayo fata ko ari ibatayo yo kurwanya ubukene kurwanya inzara hanyuma mwebwe hariho urwego shingwa ntwaro ruba ruhari ubwo rwego muca mufata nk'uko murima ngaha mugaca mubwira ababene igihugu bo ngaha bose baca baba mubo namwe mwereka ingene bokora kuko hariho benshi usanga bakenye kubera babura umuntu abereka mwebwe rero mwakanuye kurusha abandi mwe muca mubereka rero ukumuza murakora nk'ubu twariko turavuga tuti commune ikwiye kuba itongo iryo tongo riba rituma abene gihugu baca baza kwiga iwanyu ukavuga uti wabonye ni wabuvuze uti tujya turime agapiripiri nk'akarorero gaca uvuga uti genda iwawe urime ni metero 10 ku 10 z'agapiripiri uzoshora iwacu kuko mwebwe niwe bamuzi isokiri ko nta muntu azoja kwimbura atazi ko azoshora. Ico rero niyo mpanuro ikomeye nobaha ko mubandanya mwigisha abandi kugira ngo kuva hejuru gushika hasi tuzosanga atanumwe akora. Hari ikindi kintu burya kidutera ubukene nabonye wewe ubu waramaze ukanura warabumva ndabivuga ntivyumvikana ingene Imana yaduhaye amasaha 28 yo gukora igihe cyo kuruhuka turagifise igihe cyo kuruhuka ni imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza ariko ngaha imyaka yo gukora nishika n'ijana abona shitse ku myaka 75 ntusubira gukora bawategeye siga yaro gusinzira gusa. Rero ibaza ufise amasaha 28 yo gukora ugaca usanga umuntu w'umugabo aciye ubwenge akora amasaha 8 gusa abandi masaha 8 nk'ubu umunsi twagiye mu ijuru tuzotanga raporo gute kuri urya mwanya Imana yaduhaye bizoba bigoye bizoba bigoye cyane umuntu akora amasaha 8 ku munsi ageze mu ijuru kuko Imana yaguhaye amasaha 28 nayo gukora hari yindi myaka myinshi yaguteguriye yo kuzoruhuka mugabo tugaca dushaka kuruhuka muri iyo yo gukora birumvikana rero ko mu ijuru raporo izogorana kuko ntuzoba warakwije kuko namandaba usibye gukora ico wari gukora no munsi umva uvuze uzogikora ico wokoze ejo naco uzogikora ryari ico wokoze ejo urumva ushobora kuzogikora hirya ejo ico wokoze hirya ejo naco ryari uzorinda ufufise ideni haje usibye gukora isaha imwe urinda ufufise ideni none kufite ideni Imana mu vyagutumye umva uzoja mwijuru gute ico gituma umutumwa Paul yavuga ati usibye gukora no kurya ntarye none worya gutuba wivye kuko munategerezwa kurya ari uko yarusha yabiza ku ari je mparavuga yuko erega burya turi navuga ko turi mu gihano abantu bose ari mu gihano none burya iyo umuntu akiriye urubanza hanyuma bakavuga bati wewe ugiye gupfungwa ugatoroka
ntukoze ikosa nikosa ariko kandi bagufashe baragora natorotse none ko natwe Imana yaduhaye igihano ati kuvubu kugira urye uzobira icuye yego ni igihano none twase ugikora umva Imana idaci duhana twatorotse reka twatorotse yego twatorotse cyo ituma arakoza turahibirizanya kugira tuzoje mu ijuru twese dukwiye gukora twese yego tugafungura neza kandi umuntu yafunguye ndagutera inkuru yego akagira umutima mubafagize oya hari umuntu yamwambaza ngo mbe ni kubera iki ngo amatora mu Burundi ngo bitameze nkuko vyahora yego nikarebama mu mahane kubera inzara yego none bagenda bariye umuntu yari yifitiye ibiharage ariko arasoroma avuga ati reka ntore ningo gaje kwisoromera ibiharage byanje yoje mu mahane oya nibikunda kare waca amatora aheze wasanga umwe wese afise akaradiyo ngo byagenze gute none hera aba bose bari ga nta numwe ariko arabaza ngo byagenze gute kubera bari bitiye ibikorwa vyabo reka arabwire ko ubakubwiye isoko y'injyane zabaye mu Burundi n'ubunebwe ubu abantu bakora none ko bimwe by'ubwoko ari byo ruka kumva kubera iki hari umwanya tukibifiti ubu umuntu afise ubwoko bubi n'umuntu adutera ubukene nibwo bwoko bubi nico gituma duhangana n'ubukene kuko ni ubwoko bubi bwo guhonya ubukene no kubuhonya kabisa kuko ni bubi urumva rero abantu bariko baratwumviriza nabo nyene bumve yuko umuntu adakora aba ariko aracumura kandi Imana izobimwishuza cane gose yumvire nk'umwana wawe ariko ararira wakeneye umukate kandi wari wamuvyaye ngo uzumufate neza gushikashike mu bigera nta gicumuro ubucumure habarimo igicumuro umuntu w'umugabo abana biwe bararubusa ugasanga arakomeye afise amaguru n'amaboko afise umutwe wiyumvira je muntu niyumvira naramugiriye ikigongo arakwiye gukena kuko nawe nyene yabayeho kugira Imana itugerageze irabe ko dufise umutima w'ubuntu w'urukundo umukeha bwenge gusa ni wafise uburenganzira bwo gukena kuko impumyi yarigeze kwirukana umusuma umusuma aragenda agira yibaka bakarikiye mu rugo yumva imigere ngo we acayiruka ati yambonye niyo yayora kandi ariko umuntu yamukurikiye urumva ko n'impumyi irashobora guteza imbere igihugu umucyabwenge nawe burya nibigerageza Imana yaduhaye kugira ngo irabe ko tuzomufasha twase kumufasha aje vuga iti wa mutima nabaha w'umuntu w'ubuntu ati ntawo mukoresha mugabo umuntu yimwe umuntu akomeye hagicumura abacumuye oya wimwe umuntu akomeye oya kabisa abantu rero batunzwe no gusaba bakomeye ntibagire ngo sigicumura canka amayeri hari abandi babeshejweho n'ikiwani uruye ari kwera benshi rero hari habo mbona none nkujya abeshejweho n'iki ko mbona yambaye utura abantu kwirigara cyane cyane Bujumbu yego usanga yambaye impuzu meshi isabuni yayikuye wewe bamugisagara bwira isabuni bayikura he bajya abantu naje sibibayo cyane nyene cubahiro wewe warabaye babaho gute Mukombozi aragenda kuririmba ukabona uti amahera yakuye handi kuririmba yego mugabo hariho ibindi bigabo hayugo umubona biyerera gusa rudo bari ku rudo none ko badakwaye kwashi kandi Bujumbura bavuga ko bakenya ruguru bagikenye wasamuciye hose wasanga kwashi nkagira ubonye bajya bose wasanga harimo ugwaye kwashi none ubu nta kwashi hari akiboneka none Bujumbura ko bidoga ko bakenye ko ntabona kwashi nibiki baryiki ntibagira munsi y'urugo yego kandi gabakahakunda hatagira munsi y'urugo nyene cubahiro ubukene biri mu kintu ca mbere na mbere kiza guhindura igice c'umugabo ahagaze hose ubukene buri mu kintu umuntu ashobora kwibuka kandi yaratunze agacarira aho umuntu ashobora kuvuga ati nibutse ibihe bibi vy'ubukene naciyemwo agaca babara kandi atunze uwo mwanya rero ubukene ni ikintu ca mbere na mbere nabonye gikomeye cyane gose n'igihe upfuye ubukene bubandanya bugukurikirana mu bana wasize nibyo ni nk'abana bakuze nk'ibifyina yego niyo wewe bararondeye abana bawe bakabari babana bakuze tambuka uzino yego mu bukene barabafata wagiye ahigiye babara basirimu bigira basirimu bakomeye ukiriho uko baha ugiye uzubona bakenye bose none nk'umuntu kuva ari umwana atega amaboko gushika azarinda saza yego nturabona abapasura none agaca avuga ati none jingira gute njahe akavuga ati ni mu nyongere yindi myaka handi ncamva kubera iki kuva ari umwana yatega amaboko atega amaboko aheza amashure
leta ikimuhakaza cyaguma atega amaboko n'ubuntu nturumva bavuga ngo ntibarankora mu ntoke afashe credit leta niyiriha ngo nkata ku mushahara ahabwa na leta nta nguvu akoresha hanyuma umunsi umwe akwije imyaka 60 ngo mutama ngo genda mu karuhuko k'izabukuru ati ngiye gupfa kubera iki yakoze amasaha 8 ntiyigeze yemera gukora n'amasaha 16 ku munsi yivyiwe kandi rero ubona uko za turabigisha kugira ngende neza ubukene birashoboka ko tubuhera nyene cubahiro kuko nk'ubu aha hariho abantu usanga batagira n'itongo muri abakora iwawe ugasanga afise agatongo gatoyi cane muguru umva yaciye aronka amahera none arose amahera ntaje aja kugura impene canke urukwavu bigaca vyoroha agaca yorora buke igaca usanga nta tongo yari afise mugaci yakora kandi kantu gashaka kumuteza imbere burya nicyo catumye nza n'urya mugambi w'ibizi gashaka kubutagira itongo ukaba umutunzi amamiliyoni ugaharura kandi wari wifitiye itongo ritarenze metero 20 ku 20 ivyo birashoboka no kubandanya rero dukora narega mutima cyane baza ko abaje ngaha batagusaba baragura ababishaka ndabaha ibibotse ngo na abashaka gusaba ndabaha ibibotse ucuba hagenda urime kera ariko twabivuga wamuha dukeyi cyane n'intica yumvishapu hanyuma agata guturi tumaye aguhaye genda urime uribuka igihe Imana yaha Abisirayeli nabo nyene barya bakoze kuko Imana yavuga ngo ku munsi uzuje gutora ibinebwe rero byaragenda ngo reka nzane n'ivyo zonye agasaga byahoze udakoze droga none hariho abandi rero karirimbo nuko cutanga karirimbo ati naburima bambona nzowurya abanza kandi urazi yuko abariko arasekura bariko baramwumviriza abikibano aragukikuje barakumva ugize urukarango naho bagacamotegwa bagatagura kuza bitembereza kuvuga ati bavuze bati nimuduhe uvyuzanye ico bigenda neza cyane amaze kuronka ama message nk'ijana mu mufuko ubuho babibonye rero no kuri televiziyo ariko aravuga ubu bukene ari kuri henekene naje ndi ku kivi agaca nguranyibuka nasoroma ibiraya guranyibuka bayabonye soromye ibitoki uranyibuka imyungu uranyibuka nawe nagenda rimwe ubone ko zoza turabwira ati genda nawe wumvirize iyo biva niho uzomenya uko atagutaga ivyagusa iyo utari kurarima nawe uriko ukora ikindi nzana amahera rero neza cyane none rero nagira ngukeze mutima urakoze muvyeyi ngukeze cyane nkeze no gwaruka rwo mu gisagara nyene cyo bagwaruka rwo mu gisagara gwakanuye si babandi bo kugaburirwa gusubira ndabibona igene bateka umutwe abantu rero gwaruka rwo mu bisagara ngo bandanya bakanura cyane kumenya yuko hariho utuntu ushobora gukorera hajya mu gisagara nyene jewe mu gukanura neza nyene cubahiro narabonye yuko bingoye kuronka rasyo nyene cubahiro cyandagenda nkoragazo mu rupangu cyantagwa kurima imboga kandi amashu nasanze ari amashugwe meza cyane urimye amashu ukarima ibitunguru usanga ari amashugwe meza cyane ncanzana inkwavu nyene cubahiro nzana imbata nzana inkoko nyene cubahiro ndabwire abana bacu bavyibuka ko barya imirete nyene cubahiro abantu ntibazoremera ko no mu gisagara hari udukoko tubana n'abantu rigaga kwavu kari mu dukoko duherekeza nk'abana umwana ariko arakinisha kwavu agakina uca usanga kavyaye ugasanga umunsi umwe nawe arashoboye agakwavu ari mu gisagara ibintu rero vy'uko gwaruka rwo mu gisagara gwataye kanura biranezeza cyane noneho benshi baciye bagenda kurondera aho bakorera imigambi inyuma y'igisagara rero nane mbone yakaryo ko keza nk'umwana avukiye mu gisagara mugasiga yabona yuko ruguru ariho hari ubuzima kera nimwe mwatwenga bamanuka ngo wabirimani ngo wakuyakuya tukumva twaramaramara je munsi umwe narashavuye ndababwira ni bo kuva ubu rero tugira tugomere ntihagire indya zisubira kumanuka turabere ko musubira kudutwenga muze muce mugwara kwashe iyumvira abantu batujya ko munyenga kandi indya zose zipi wacu bahora bavuga urabona baruguru bavuga ngo yamanutse nk'umufuko w'amakara ngo ntiyasubiye kuduga umufuko w'amakara se ndabona uvuye Bujumbura uduga yamanutse nk'umufuko w'amakara ubu rero Bujumbura naho naje nshamvuga ntiyaduze nk'umukeke kubera hari abaduze nk'umukeke ntibagaruka umukeke nturigera uva ruguru kumanuka wova ruguru ukabanuka kandi bikunda mugabo jewe terapiya mara ndazimanukana muri wa mugambi muri ujya mugambi
je ndashora i Bujumbura ndimbura ngashora ikarusi Gitega ni Bujumbura none ufise nk'itoni zingahe wimbuye nk'itoni zitatu yego igisagara kiwe cyo zirya bibatsa nizimwe baca bajya mu bubare bukomeye yarase mu bukomeye gusa yego hajya nawe uzisuma ko ntubimenye gusa nazo ziraryoshe rero ifi zikarusi kuri ngari ya terapia ni utamu yego uzoza umunsi umwe nzo guhonja wumviritse canke tujana ubunyene amera kiyaza gabuta yego narinzi ko impande ya Tanganyika atamero yo mukeke kigira yakaboga yari shubahino ubu jewe ni ntahe gato soma ibintu bike muri buka ikiganiro twigeze kugiranira muri ko murambwira ati mutima nabonye kuri mugwaruka rukora genda wongereze ugire aho urima hiwawe ndabashimiye kijya gihe mwarambwiye ati mutima nje ndavyibuka ko naguterereye naje nyene shubahiro ahantu nagutse ni heza cyane mwarambwiye ati sinzosubire kumva ugigitungura usumye itomate ureke nyene shubahiro suma ibintu bike umuceri uguma wuzuye ibiraya biguma vyuzuye amateka aguma yuzuye rero biri mu ntahe no shingira abantu benshi iyo urima uza gusanga mu gisagara ukoresha amahera make kuko uba mu gisagara kuva kujya mbere no kujya kabiri ugenda moto ngo amavuta ntakupfeko ugasanga kundwi urakoresha nk'ibihumbi 200 yagiye mu nzira y'ubunebwe ugasanga umuntu aguze ibiro 5 by'ibihaya akeneye umuntu umukarana amutwaza gushika ku modoka je vyaraheze mubona ko nanutse mbe ikiro ukigwa ngacibiraye ubu ariko barabigura ivyo gufungura kiri ku mahera 2500 mu gisagara havyo nibuka kwera ntavyo suma none ko ndabifise none nosoma ivyo mfise soma ibiharage ivyo byose je ntumbaza ibeye uratse ingere biryoshe kuryo tuntu wimburiye iwawe yego nta kintu ciza gico biraryoshe urumva wewe ubu gusoma vyaraheze nyene icubahira amahera ndayagenda nuko nyene nk'ibintu ndaba mvuga ati none reka ndimudu agaceri hariya reka ndimuduteke hariya nzojya mu mezi atataza nkaca nibikira uko nyene bironyorohera mbe icupa rya Heineken nangahe ntayonywa ntaryonzi vrema umenga arashika nk'ibihumbi 15 ari ku 15 ubu kandi umuntu aja mu kabara kanywa nk'uducupa tune twa Heineken oya tune niyo banyoye kuzi ngo anywa nka veni umva abari ibiro bingahe vy'ibiraya abari byinshi Heineken nimwe urumvise ibihumbi 2500 yego ya Heineken nimwe ibiro 6 ibiro 6 vy'ibiraya umuntu akabirihereza muri yinda kandi naho nyene nta muntu 6 kugwiza 4 abari ibiro 24 agaca ngo bava ngo bukene yego ngo bukene ngurumva ngo ibintu birazimvye kubiraya birazimvye kwisoko ariko ari Heineken yego na ahejeje kwiraguza ibiro 6 vy'ibiraya kwisoko biraya birazimvye yego nyene cuba Amostera agakubita gaho umuceri kilo si 4,000 ubu kiri kuri 4 urumva Heineken imwe ibiro by'umuceri n'imiburi 3 hafi 4 by'umuceri ku Heineken imwe uraza umuceri ngene uzimvye ariko akubita Heineken gusa yego na brochette pkaso agakubita na brochette agacaba nguraza ngene bizimvye ku isoko none mbe babashaka ko barimwe tubibaha ku buntu babashaka iki je maze kurima niho naciye mbona ikiraya uravye kugira ngo kibone kuko ku nguvu biba bigutwaye amajoro nyene cyo rero banterefonye mu ijoro tumuri muratwawe ndarira ndavuga ati mane nyongera inkomezi rijya nyuma ngaruka ko banyereka amafoto ati nturunge ikiyindi manzu ureke ifotorera nzoze je mu gicuko ariko rero umuntu ariko aragifungura ku sahane yumva umengo ni ikintu coroshe barukwiye ko kimuha nko ku 500 niko bayumviye aguma avuga ngo ngabanya ngo 200 kuraya mugabo kuri Heineken ntavuge ngo gabanya imwe namase ngo barantanze anyoto baruhuka rimwe acha tabora ngo barantanze yego ubu basigaye bavuga ngo jewe ngo nyihera gusa inzoga ntumbwira ibeye yego ubu niko basigaye bavuga niko bimeze mugabo ngo ikiraya ngo mbwira ibeye kandi utwaye ibiro 5 muhira abana bararya nta biro 5 mwomara ku munsi ntibikunda mufise urubanza sa ariko ukazibona abantu bariko baridoga ibiharage ikiro kimwe mu muryango w'abantu 5 murarye
Ego. Amateke, Ego. ibitoki, bagaca bavuga ngo birazimvye. Muga ntibigera bavuga ko Heineken izimvye, bavuga ko champagne izimvye. Ego. Oya, harazimvye gusa. Ibiraya tubitage ku buntu. Kubera iki? Kera ntibari bwabone yuko uburimyi naho uburiko urakora. Wamenge burimyi n'ivyagusa ntituriko turakora. Mugabo turavye uburuhe turuhe. Je ibubanza barima ku bihumbi ndwi mugayo ububanza. Mendevre ya. Ndababaza none je mubona nzokunguka gute? Nawe yaciye ambwira ngo mutama ngo shaka untegere. Ngo ahi wanje nanje sizeho ukorera ibihumbi 4 iwanje. Ngo ahi wawe ndya bitatu gusa. Ngo shaka rero ngo nyirukana nigire kwikorera iwanje naje canirukana ujya nasize iwanje. Daraba newe nigiye kugura itracteur rero ntangure kumwe wese arimiwe. Kandi ibi rero navyo babimenye mu minsi iza tuzorimisha amashini kubera umwe wese azo ariko arimiwe. Abantu bamaze gukanura ivyatsi bitaribwa tubihindura ibiribwa. Hanyuma twese ntagira uzoja gusoma duce dushora hanze. Dushore hanze igihugu cinjize amahera mva makungu bimwe tutifitiye duce dusigara tubironka bitatugoye. Erega n'ifaranga rero hajya muvangwe ifaranga ngo ryata agaciro. Nuko rushaka kuripima kwifaranga ryo hanze karataco twashoye hanze none iryo hanze rizodushikira gute tutashoye nitwabe dushaka idolari dushore hanze turizane hanyuma duce tubona ingeri ifaranga ryacu rifise agaciro mugabo ataco washoye hanze uja kwipima kuri ifaranga ry'abandi gute oya nkora ndavyumviriza bavuze ngo ifaranga ry'Abanyamerika nanje ngiye ingene isahani y'injya igugu ibihumbi 5 nziza haji Bujumbura muri Amerika n'amadolari nka 60 none ntayo woronka ijya y'ibihumbi 5 haji Bujumbura muri Amerika nta namwe wironka kuko havamo nka zine havamo nka zine imwe idolari 50 ugasanga rero mugabo mayino urezwe neza asohora amaboko kandi burya havuga uwo bubezwe nyene cuba nawe wo buteruranwe n'icibo nakura ko n'umunwa uguriwe neza ntiyongeze hajya rero namazi asomera kwibuye tuvuga kuko tuba dufise aho tuvugira je nkunda nezerwe ndiko ndazunguruka nkabona nta kwashi nyene cuba anciye hose mbonye ibiharage bikiri ku gahinga ntibarasoroma naho kera kubera inzara twabisoroma hakita mu dutete bitarera neza no mu birumirayo ntawo biraba aho naciye hose nabonye emwe ndabashimiye cyane abene gihugu mwararimye kabisa nabonye ibiharage biri ku mitumba ibigori n'ubu ntimuragurisha mugabo uva muti muzoza utugurira ryari sivyo natwabye tuvugana n'umushikira ejo niho twavugana n'umushikiranganje nibaza sinzi kwitangazo yarisohoye yari yavuze yuko bagira batangure kubigura baracerewe ntaco hagusiba wocereko kizima bagira biri batangure kubigura nta ngorane none namwebwe ndabakeje abarimyi bose mu Burundi ndabakeje muko wanaume kabisa umuntu w'umurimyi ndamwemera cyane kuko naje wenda umurimyi sinoreka kwiyemera naje ndarima kandi ndiyemera none Imana ihezagira Burundi amen iduha akavura keza n'akaga keza iheruka kudukorera ibintu by'ibitangaza abantu benshi bari bacitse inkokora ku buryo bantelefona ngo none dutere itera ngo kumenga murije bubavuze yuko atavura izogwa nimvura niyiwabo imvura niyimana baratera none nagiye mbona uzwe kumbwira ngo ngo byareze neza wari yambajije ngo ntere cyane sinde ngo byabiri byareze none sinakubwiye ko imvura ari y'Imana abarundi tubandanye gusenga Imana dukore neza tugira umutima w'urukundo Imana izocinezerwa ikiduha akavura keza n'akazuba keza kandi ubu muri iyi mpeshi yaduhaye akavura keza cyane nyene cuba ibiharage ntivyamerewe nabi n'imvura akazuba karaka none abantu ubu iracari kwirahuhera nabonye ikiziba hajya hepfo igihe nariko ndaza urabona Imana iguma ivuga iti mperekeze ndabaherekeze gushika vyere neza kugira ngo tuze turime no mu mwongo bica bikunda cyane kubera imvura yaguye umwanya munini no mu mwongo bizoca bikunda hama sezo nayo kigenda neza umwimbu ushikira kuwundi gushikaho abarundi tuzobona yuko tumerewe neza kandi ndashima yuko cacivugo Imana yaranyumvise ni Imana yumva kandi yishura umuntu wose kuronka ico ufungura mu Burundi emwe amahera barayahisha mugabo amahera naho ni nk'inkorora naho bahisha ari yerekana hari amahera ni nk'inkorora naho bayahisha mugabo nayo nyene ndazi yuko bataguye kuhabona kuyabona aho bukera mu myaka 5 iza je nihaye
mu 2030 uzompenyuze nta murundi atazoba afise umuriyoni mwazaca azavuga ati jewe kuri konte nta office nce ndamubwira nyereka ico wewe wakoze kugira ubura umuriyoni yego nyene cubahiro mwe bajya bita bajya rucari bose muri microfinance azoba afise kuri konte agafaranga none nazoba yashoye nk'inkwavu ijana azoba yazishoye kandi ataja gusuma none aca yakoresha iki acakoresha imigambi agurishije ingurube agurishije ingurube zibiri azoba arose umuriyoni ivyo vyose amahera ari haruzuye mwavyumvise amahera hari nzogobaza ndabereka hari amahera ari mwanya kuyatora ndayaheretse Imana ibahezagire mwese amen nawe Imana igume guhezagire yego nyene cubahiro